Uburundi bwarafashe kw'igenekerezo rya 11/0 uno mwaka ingingo yo kugara imbibe zose buhana n'u Rwanda bugwagiriza ko ruhaye indara abagwanyi bagwanye leta y'u Burundi. Ingaruka mbi ziturutse kw'iryo yugarwa ry'imbibe zibandanye kwibonekeza mu ntara zihana urubibe n'ico gihugu kibanyi. Abadandaza bo mu ntara c'Ibitoke bamenyesha ko ibikorwa vyahora vyinjiza amafaranga ku banyagihugu bisumamwo vyahagaze. Zaja muri Kongo nazo ziciye mu Cibitoke ca Rugomba kuruhwa ntizikirengana. Amamabiro nayo barayugaye, carabaye urudubi, abandi barirukanwa kubuzi ko atakazi gahari. Urumva ubu n'ibibazo zaraparitse zose. Ego ibibazo birahari no kuri sinokubesha. Abana bagiye kwicwa n'inzara. Abanyagihugu bo muri iyo ntara bari mu gahinda ntangere kubera bagiye kwishura amabanki yari yabahaye ideni kandi batariko barakora. Ingaruka mbe ntizobura, n'imipaka barayugaye, hari abava mu Rwanda no muri Kongo bakaza kwivuriza mu Burundi, abandi bakaja kwivuriza mu Rwanda. Natwe twari dufise imiduga ikorerayo, twasavye amadeni kugira ngo tuyigure, vyahagaze. Amabanki buca twirukako, umva n'ibibazo gusa, n'ibibazo kweri. Abanyagihugu bo mu ntara c'Ibitoke basaba ko leta y'u Burundi yokumvikana na leta y'u Rwanda kuko abanyagihugu bato bato ari bo baca bagwa mu mporero.